aya mazi araryoshe harimo mpwemu yera, aya naho togenda kwa patiri ngo yahezagire yonyene bwa yarahezagiye. Mwampevye neza, Imana ibahezagire. Mwampevye amahera nzoshobora kurya amezi 6 ndiha inzu niyunguruza nshaka akaburushete ndagafungura. Rero ndabashimiye cane gose, nukuri nari mu bukene bunini, mwarandondeye telefone umutima hafi uce mu kanwa, ndaco nace ndabasanga aho muri, ukuri ndabashimiye cane gose, nari mu bihe bigoye, abanyegereye murabizi, ariko kumpa kano kazi murakoze cyane, bakoze kubwagakura bari baheze akenguruka cyane kubona yize kandi ubuzima bw'ishuri cyane kubera n'abatuye kubera gusanga hari n'abari mu miryango yabo batabazi ariko akamenya ikisi kimwe kukindi mze so jewe nibaza ko ata byinshi novuga atari ukubatumirira turajya amatariki, nibaza ko mwamaze kuyabamenyesha. Twebwe nk'abartiste nkaje nk'umuririmbyi nzi ko public yanje dukominikana neza, nta kindi novuga atari ukubatumira. nanje bantelefone mfise ideni ry'inzu y'amezi 3 n'izina ry'Imana simbeshya, ca mbona apere mbona bampaye n'ubugari, Imana ibahezagire cane. Bashobora gushikaho kwifuza mu kuza gukorana kuko nanjye ko mfite abafana benshi batana n'abasore ubucuruzi bwose amagezi batana bazanire bashobora kumenya aho wabo icyari cyo cyo kumenya aho icyari cyo cyo kumenya keka kacu cyari cyo muri icyo gihe akaba hariho n'igikorwa cyo kuzegerana n'igihugu bazaba bahashyitse apare yuko batanga aho wabo bivuga kumenya inyota gakeka kacu ariko n'igiti nabuze guhana muri icyo gihe nanjye byose n'indimi akenguruka cyane kubona yize kandi ubuzima bw'ishuri cyane kubera n'abatuye kubera gusanga hari n'abari mu miryango yabo batabazi ariko akamenya igihugu mbese nayo muri famille yabo kubera ko ikimana nayo nkore ariko nayo ariko abashiki kugira ngo bamwe icyo gihana bazagire cyane. Hanyuma nanashimira abarundi bose nabaye kaze ingozi bazoze Gitega turi kumwe n'abandi muri Bujumbura kirindiriye sibyo azoca amatora yego naho nyine muzoze muri benshi kuko icyo twari kinini kinini kunzi ari kumwe na DPS ndetse cyabumva kimwe kukindi urazi ko tutari bwakore kimwe kukindi cyo kuziga turirimba kuri podium ile ya mbere ile ya kabiri nyazo ari bwa mbere ari umwana murere mutegura n'urusengero ngeno hanyuma uraheza cyane kugira amahoro kugira inyota ihezwe naho waba tugira inyota ihezwa na akacu baba baratwizeye kugira ngo dukorane, nibaza yuko mwafasha mukabakomera amashyi. Saba imbabazi kuba nacerewe, ibarabara sije natumye riba rito, sinatumye habambuto yaje mbakure mu nyihanganire kuba nacerewe, nizere ko imbabazi zanyu nazihawe. Hama kubijanye ubiragira aguma nshiramwe ikisi kimwe kukindi mze so jewe nibaza ko ata byinshi novuga atari ukubatumirira turajya amatariki, nibaza ko mwamaze kuyabamenyesha. Twebwe nk'abartiste nkaje nk'umuririmbyi nzi ko public yanje dukominikana neza, nta kindi novuga atari ukubatumira, ndabizeza ko nzobanezereza
kandi cane gose kabisa. Sinigera maramaza company cyangwa umuntu wese yifuje ko dukorana kugira ngo n'ejo tuzokorane neza. Namwe mwakoze cyane kuhashika kugira ngo mushikirize inkuru kuba bakurikirana. Murakoze cyane. Turashimiye cyane gose company yavuze ati reka tubahe akazi nabo baduhe produit bafise. Hama ikintu nyamukuru gikomeye ni ugushimira igihugu ciza ko Imana yagishizemwo amahoro. Burya amahoro niyo produit ya mbere twari dukeneye kugira ngo ibisigaye vyiyubake. Rero produit je ngize iminsi ndiko ndazinywa cane ndazihereza, kandi ibinyobwa bimeze neza. Ndatumirira abanywanyi banje bose aho turi tuze tuze dushigikire kino gikorwa. Siremeye ntanya ni ukuri ibinyobwa biraryoshe cane gose kandi biruhura umutima. Rero iyo umu artist mumushigikiye mukamuha akazi n'iterambere ku mu artist, ibi nivyo bintu twebwe bidutunze, nivyo bintu bimaze kudushikana kure, benshi barabizi. Rero uno munsi gukorana na company ingana uku ni ukubashimira cane gose, baba badukuye mu bukene, kandi iyo company iguhemvye ni ikimenyetso ciza c'uko uba uriko urakora biriko baragufasha nawe. Ukuri turatumira ayandi ma company ariko aragerageza kuvuka ngaha mu gihugu tuvukamwo, abandanya twiyumvirako, kandi bakeneye kumenya impamvu bohamagara aba artist, barabaza abantu baba bariko barakorana n'aba artist. Rero twebwe turashimye cane, n'amahera aza kudufasha mu miryango, bigatuma abana bacu biga, bigatuma natwe dufungura, bigatuma twiyunguruza. Rero jewe ndashimye ukuri mwaduhemvye neza. Jewe ku ruhande rw'iwanje mwampemvye neza, Imana ibahezagire. Mwampemvye amahera nzoshobora kurya amezi 6 ndiha inzu, niyunguruza, nshaka brochette ndagafungura. Rero ndabashimiye cane gose, nukuri nari mu bukene bunini, mwarandondeye telefone umutima hafi uce mu kanwa, ndaso nace ndabasanga aho muri. Ukuri ndabashimiye cane gose, nari mu bihe bigoye, abanyegereye murabizi, ariko kuma kano kazi murakoze cyane. bakoze kubwagakura bari baheze. Nta bindi mvuga, ngo munyambura ibi bintu yabanda. Murakoze Gakura. Thank you for this night. Je nitwa Ismail Gasore aka Babala aka mu diaspora ukumva gucara. Nuko rero nanje nkuko mwavyumvise basa nk'abavuze byose. Icambere no gushimira Burundi Sniper Company kuba yaratwizeye yaduha ikiraka nakujya mutima yakivuze. Nanje bantelefonye fisi deni ry'inzu y'amezi 3 n'izira ry'Imana simbeshye. Mbona apere, mbona bampaye n'ubugari, Imana ibahezagire cyane. Hama sinshobora kuvuga byinshi atari gutumira abantu bose, abafana bacu bari Butanyerera, Gitega, eka na Bujumbura kuzo kwitabira ibitaramo tuzokora n'aya matariki, kuko uwo munsi tuba twashushe, tuba twanyoye agakura, tuzoba turiko turabikora neza. Nizere ko atanumwe azosiba. Turabatumiye cyane kuri amatariki, ndabashimiye cyane, Imana ibahezagire. Bizu ataho wawe. Hama icambere manje gushima kwanza Imana mushobora byose, we yemeye ko tuba hano mu kino kibanza kandi akanantera n'iteka. Uyu munsi mpagararanye n'uruganda Busco, burya nivyo gushima Uwiteka. Hama ikindi ndashimiye kwanza umuyobozi
wa Bosco, nongera nshimira na Directeur General Monsieur Emery, nongera nshimira n'abanyamakuru nawe mwemeye ko bino bintu bishika kure. Ni ukuri Imana novuga ibahe promotion mu byo murimo byose. Hama nta kindi kintu mfise mvuga ko byinshi babivuze, ni ukubahamagarira gusa ko mukunda agakura, mugakunda kano kajini keza, mutibage rero naho wawe. Aya mazi araryoshe, arimo mpemo yera, aya naho togenda kwa patiri ngo yahezagire yonyine bwa yarahezagiye. Naho yarahezagiye. Hama nyakubahwa Directeur General, warakoze cyane kuntera iteka, bigatuma n'abantu dukorana umwuga umwe babironkeramwo akazi. Birampimbaye cyane kubona uyu munsi aba influencer, abakomedi batandukanye, abaririmbyi uyu munsi bafise amazi aho wawe amaboko kuri terume Imana yanyihereye. Urumva ko ibintu byo gushimira Imana je no gushima gusa, kandi nongera ndabankoraja ibi binyobwa je ndishikira ndani neza, ndabona ukuntu bikorwa n'isuku rikomeye cyane, kandi n'ibinyobwa bimeze neza, kuko je sinogenda guhamagarira abantu ngo nimuze mu binywe ari ibintu bizokwica amagara y'abantu. Je maze kwanka amakontra menshi, kuko je manza nkashika mu ruganda nkaraba mbega bino bintu inyuma y'imyaka ingana gutya bizosinzikaza amagara bene gihugu, kandi nk'abantu 10 canke 15 bapfuye kubera je nabahamagariye kubinywa, nanje ikosa mu ijuru bazorimbaza. Amen. Ariko je banyita wetu warungiswe na data ku mushinga ntaye hano ku isi. Jese nitwa Yesu, nimuze munteranye n'Imana. Hama rero mu kurangiza ndabashimiye cyane, Imana ibahezagire, tugire amahoro.